Ai, monsieur anishitula. Kuna kwa nini? Sutoe kwanza malete uikishoni ambie. Tugenda ariko si modoka tugende nyamuka ariko. Ni wache niko naenda. Ariko ndakubwira. Kwanza mule mkoni ni msimole sakosha. Ndakubwira ibiri babara. Nini? Babara. Amona leta mumufu. Kama ni ile papa mimi siende mimi na wewe. Kama ni ile natoka. Kama muko nini mule? Umva nkubwire shofe. Nambi. Hari umudamu. Umva yigize umukozi wa duhari. Arashaka kunyambura ibyanjye nziza ko ndumunyamahanga. Ntabara rero. Ntabara. Njole mwenye iko akuya. Niwe ndamumoto. Kwani nibi ko banakufuka. Soka. Ariko uwa mudamu unshaka hiki. Unshaka hiki wowe. Urumva ngiye uranziza ko ndumunyamahanga ushaka kunyiherana ngo nyaka ibintu byarushwa. Unshaka hiki. Je uyu? Wowe nyine. Ibaje urayizi? Urayizi wewe? Ni ukuvuga ko ndumuwaje wa duwane. Shofu, uyu muntu twamufatanye ibicuruzwa by'amagendo. Ubu ariko ahunga ibihano. Mama yake na ukamutwara muri taxi yawe nawe umufatanye. Papa nje yuko natane mashine kwa taletea. Ariko madam, niwe muntu koko utazi uburenganzira bwo kwambuka imipaka. Nje nk'umuturage wo muri aka karere, mfite uburenganzira bwo kwambuka umupaka ko nshatse n'imizigo yanyu nshaka iki wowe. Niba utazi ko mfite uburenganzira umva noneho iyahure. Uburenganzira bwawe nta numwe bukwatse. Ugurura iyi mizigo yawe ndabemwo ngasanga nta magenda irimwo uribandaniriza. Ugurura uyu muzigo. Ndio. Tosha kimukono nifungule. Usilete mabala hapa. Wabibonye? Papa. Mimi hata kama uko étranger na mimi niko étranger iko nyona kuunga mkono. Unapasha fata sheria. Hata ikwe uko hauku, hata uko hauku kwa étranger upo unapasha fata sheria. Toka papa. Yo. Hakuna nasikia. Sitaki mashine. Mama wewe utanigonjesha roho huyu hapa.